Kwemeze ni Buja FM ni the number one soga station in our country, the sound of Burundi. Yitwa DJ Israel, nitwa Ami Pro the MC. Murano masagera kuri abiri tugiye kubana namwe mu kiganiro cy'umuziki ndetse no mu bakora ibikogwa mvabwenge. Israel, amakuru yacu no munsi tuyahere neza na neza kwa B Face on the Floor. Umwanya n'umwanya sobora gushira hanze collabo yakoranye no mwigeme yitwa Sugwe Gimana Uwase MONIA canke MONIA FLEUR. Achisaha B Face on the Floor kumbuga kurubuga rwiwe rwa Facebook abajije abakunzi biwe ati nk'ubu usanga hari umuntu atarakora subscribe kuri YouTube yanje hama ngo arindiriye new song kwe utarakora kandi amafoto aguma asirikira ati ni munyaragase mufyonde munyarutse vuba cyane igikorwa cha B Face on the Floor ari kumwe na MONIA FLEUR nikibacike ariko kurundi ruhande buzz yamaze kuba buzz. Ubuze yuko buzz yamaze kuba buzz. Ikibazo canibaza ngaha ni kimwe. Iyo bari buzz B ariko arakora na MONIA canke n'indirimbo igiye gusohoka. Indirimbo igiye gusohoka nkuko tubibonye ku rubuga rwa B Face on the Floor official ndetse bi umengo nezo bariko barashootinga video. Ariko kuva ku munsi weje amafoto amaze kugaragara abantu benshi baragize ico bavuga barakriya amabeza hanaha ariko urabona yuko B Face on the Floor aciye bahumuriza aciye atanga umuco ati igikorwa kigiye gusohoka ndi kumwe na MONIA FLEUR ni munyaruse mugire subscriber. Ariko kurundi ruhande ni B Face on the Floor ni muririmbyi ubona yuko donc sinzigene no bivuga muri cadre ya kirazira bavyita gute donc guftina n'umwanya canke guftinisha occasion yose uronse utegerezwa kwi meze nk'uraho yambwiye ngo les premières occasions les premières occasions voilà. Donc uravye opportunité ize kirazira kuyitesha oya utegerezwa kuca ushiramo useriye ugashiramo inguvu ugashiramo umwanya wawe wose kuko nta muntu atazi yuko MONIA FLEUR ariko arakora. Ino collabo ya MONIA FLEUR Uwase na Girukwisaka Boniface canke B Face on the Floor ni collabo ize kunguriki umuziki w'Uburundi canke ize gufasha iki muri music industry? Hamwe ndabishira mu ruhande guko B Face on the Floor no muririmbyi mwiza murapere mwiza mu polyvalent araririmba R&B araririmba dancehall araririmba arakobita rap neza hama gushigikira canke gukorana collabo na MONIA FLEUR ni kintu kizima ni kintu gikomeye kuko twarabonye amakolabo menshi B Face on the Floor bari kumwe n'abaririmbyi bakoranye ni collabo zaragize impact nini ni collabo zitigeze zipfa imfa gusa amakolabo menshi B Face on the Floor yakoze so gukorana na MONIA FLEUR hamwe ndavuga nti ni support ikomeye ahandi ndavuga nti B Face on the Floor n'umuntu w'abantu ahandi nkavuga nti MONIA FLEUR elle est courageuse kuko arazi vyiza arazi n'umuntu nawe nyene ntakunda donc ibintu by'imiceri y'amazi shaye canke uburobe araviza loin aravuga ati kuko ni ntahe nyinshi MONIA FLEUR twumvise twabonye ashingira B Face on the Floor ari umuririmbyi mwiza sasa kuca bakorana igikorwa ni ibintu bikomeye cyane ni collabo novuga yuko umuntu wese yo lindirana igishika narijya MONIA FLEUR indirimbo zigera kuri 4 canke 3 aheruka gusohora yaba high yaba faible yaba ananipenda urabona ko ni indirimbo nziza ziko zishika kure ni indirimbo ziko yashizemo inguvu zidasanzwe n'uburyo budasanzwe. Yo bari choice nziza kuri MONIA yo bari choice nziza kuri B Face on the Floor ni choice nziza kuri MONIA gukorana na B Face on the Floor si yororo si bwana hama kandi
ikiza cyo gukorana na B-Face na team yiwe baca babishiramo inguvu bakabikora nka gwabo. Warabonye n'amakorabo menshi yakoranye n'aba coming turese Monia izina afisi izina ariko araza neza mu bigeme. Urumva baba ntubibuka ya rap business indirimbo yarimwo ba Mark Farao yarimwo ba harimo barivyo tutari tuzi MNF Jimbo. Voilà, urabona yuko on the floor yarabafashe mu mugongo arabafata nk'abavukanyi igikorwa aragigira ciwe. Ariko no munsi nitukibabona yama episode batubwiye ko bazoza baraduha kuri ya ndirimbo ibibazo ni turiko turabibona. Ariko uruhande rwa B-Face yarakoze ibishoboka kugira ngo bave kwavura bashobore gutambuka. Twarabonye inyuma yaho ibikorwa by'umwe wese. Hakijizo yarakoze igikorwa, MNF Jimba yarakoze igikorwa n'ama video ubwiwe. Mark Farao afise indirimbo mukanye muraza kumva nshasha numva. Donc yarabafashe ukuboko arabasohora avuga ati ni mu ngi inzira ya hip hop, ngi inzira ya rap bikuguko. Yes, nuko bimeze ku ruhande rwa B-Face on the floor. Nuko bimeze ku ruhande rwa MONIA FLEUR indirimbo yarayikozwe ndetse ikindi no wakongerako no kongerako ga mi pro kuri kijya ca les premières occasions. Raba usubiza amasi inyuma. B-Face on the floor gukorana na Meili. Subiza amasi inyuma gukorana na MONIA FLEUR. Na Mokenzi yarakoranye na Mona, yarakoranye na Vania, yarakoranye na Natasha Hinduki. Rabaraje na MONIA FLEUR bera afise igikorwa na Stanisha. Yibaze Shani Queen na B-Face baririmbanye kera. Nuze B-Face ni tete kubwa uziko B-Face afise n'indirimbo na MB Data. Yibaze B-Face yakozwe kera indirimbo yitwa Ikirato. Afise aviza loin. B-Face n'umuntu afise nibaza yuko afise abantu bari nk'abahanuzi biwe n'abantu bari très intelligent kandi bari professionnel bazi ico industry bayifise guki nukuri. Yes, nuko bimeze. Kumbure tuzorondera yaba Monia Sugwe Jimana Uwase Monia canke MONIA FLEUR ari kumwe na B-Face on the floor kugira ngo dusobore kuganira nabo tumenye collabira sohoka ryari kubera kino collabo ije uno mwaka. Hari abuziki kugira ngo ino collab ikogwe mu myaka iheze ko bose bari basanzwe bari muziki. Ivyo byose muzogenda muravyumva muri Hit Connection kuri Buja FM canke the number one soga station in our country, the sound of Burundi. Ni DJ Israel, of course. My name is Army Pro.